Wowe uri mukuru wuyu. Jewe ndamurute 5 minutes. Wowe ntuboneka kuri kamera? Oya je simboneka. Ntuboneka. Wazi mpamvu utaboneka? Nuko wirabura. Kandi ufise ubwanwa bubi. Afise ubwanwa buzuku. Mugani baba hindi bakina za filime za kera. Niyo mpamvu niyo mpamvu ataje imbere ya kamera. Niyo mpamvu hariyo umumenyesha makuru umubwiye aje inyuma ya kamera. Yofuma kwica. Avuga ati je akazi ndagahevye ndagana n'Imana. Ibindi bihugu usava mugabo ngaho mu Burundi uji inyuma ya kamera cyangwa imbere ya kamera bivanye na look yawe. Usa nabi mu maso uji inyuma ya kamera. Asa ne ndakubwiza ukuri nka Landry promoter cyangwa Starboy cyangwa indi. Uwo mbwira ngo aje inyuma ya kamera akakwemerera. Bakunze Butoyi TV ndabaramukije muri mwese mwiriwe bwakeye umugoroba mwiza joro ryize vana hari ndaziko Butoyi TV mudukwikana muri kwisi yose ndakwibuza gora subscribe na notification kugira ubandanye nka makuru ari update amakuru y'abakinyi ba Marelesi nabwe ko Butoyi TV nzobazana abakinyi ba Marelesi bose bashoboka ndaba makuru yabo uno musi ndi kumwe abantu twakwita ba twins ni twins. Yes. Ndi kumwe n'abahungu babiri ariko no bita nk'umwe nko mwana ndi kumwe na Bukuru na Butoyi reka tuganire gato tubwe gato ku makuru ya movie industry nga mu Burundi atubwira ibikorwa by'abaho bigeze byinshi baravyivugira ni sawa twebwe ndagahora n'Imana ku munsi narengera inshuro nka 180 ni sawa umeze neza uriye gato nacu tubwira Imana ko byagora banshumwe imbere y'Imana uriye rimwe kubigira nkana bisaba yuko uzoriha amezi 2 successivement ufuma wihangaruka kwezi kumwe rero uvuga bafunze cyo subira ukashira ka amezi 2 ku munsi umwe rero umva uri ukwezi kose ucubwira fois 30 2 mois fois 30 60 jours 60 jours gusa 60 jours fois 30 umva ko uzorinda ufuha urafunga rero niyo mpamvu twihangana uko dushoboye kose tukihangana ku kwezi hama ni sawa ndashima jewe ndi Bukuru wasani mu Bubiligi mu Rusiya mu Korea mu Dagi we ni Bukuru Butoyi ni sawa ego ni sawa ni sawa nami kinalia hichi wallahi hapa wallahi nadi toka akiabu ewe umeze neza nawe okay bo wewe ikibazo cyambere mfise kuri wewe ntuboneka kuri kamera oya je simboneka ntuboneka wazi mpamvu utaboneka nuko wirabura kandi ufise ubwanwa bubi afise ubwanwa buzuku mugani baba hindi bakina za filime za kera niyo mpamvu ataje imbere ya kamera niyo mpamvu hariyo umumenyesha makuru umubwiye aje inyuma ya kamera yofuma kwica avuga ati je akazi ndagahevye ndagana n'Imana oya je simboneka ko aba bakenewe hanini mbona ari mwebwe abantu bakeneye kubona bihimye nga mu Burundi ibindi bihugu usava mugabo nga mu Burundi uji inyuma ya kamera cyangwa imbere ya kamera bivanye na look yawe usa nabi mu maso urantuse waraye je nivyo mutiko mvuga usa nabi mu maso uji inyuma ya kamera asa ne ndakubwiza ukuri nka Landry promoter cyangwa Starboy cyangwa indi uwo mbwira ngo aje inyuma ya kamera akakwemerera akazisha gahe yovuga ati jewe ndabihevye ndatashe ngiye kurondera kandi kazi tubana higani Bukuru ari abantu batazi kubatandukanya gushika ubu kuko naje vraiment sinari nzi neza ati Bukuru n'uyu Butoyi n'uyu bo Bukuru no Bubiligi Butoyi n'umuhindi Bukuru ubiravye nawe nyene ucubona abantu baratumenye kare niho byari bigoranye kugira badutandukanye ariko ubu nubwo no kwiba uvuga ati wivye n'uyu gusa ubu naje ndabamenye ntitumenyerwa hari igihe dusa hamwe natwe tutashobora kwitahura n'umuvyeyi atubwiye ati none je ndi Bukuru cyangwa ndi Butoyi n'umuvyeyi atubwiye n'abamuta majerari bose bakabanza kuraba hajya Bukuru n'uwaye hari igihe tudasa nk'ubu ntidusa uyu afise movement menshi par rapport yiwanje twarakana kacaga takwerera izuba rya Bujumbura gumye utigita kandi wowe menga uravuga cyane gusumba Butoyi biravana naho tuba turi kandi biravana na situation ico kintu n'abantu benshi baracihende Butoyi menga ari karume par rapport yawe biravana na situation hari gihe avuga cyane je nkaba nihoreye nigiye mvuga cyane akaba yihoreye nigiye tuvuga twese rero uhuriranye n'Imana mbi gasanga twese connection iri correct turi ku murongo uragira ikibazo kabisa ego gusa we ni watanguye kuvuka
nije natanguye kuza kuvuka twavukiye rimwe Uyarega bari wewe kuko uyu waramutanze. Kuvuka no kuza n'ibintu bitandukanye. None abantu basangiye itariki wese ntibavuga ko bavukiye rimwe. No. Ariko ari utangura. Wala nico nije natanguye kuza mugabo twavukiye rimwe. Nuko nyene babicanganya wowe uri mukuru wuyu. Jewe ndamurute 5 minutes. 5 minutes kabisa. Gusa vraiment yaje sizeri zigerugeze mba. Oya winwere ko aranyandukiza turabe amasaha 8h30 18h zobwira ngeze he ndiko nuva amashukushi koti no munda ari kibazo twaramenye n'ibintu bisanzwe kandi biraryoshe cyane nukuri iyo turi mu mafungo tubaho neza ikintu cyambere abakobwa ntibakugora icya kabiri uronsa amafaranga yose yaje mu migambi yawe ntuvuga ngo ndaja mu kabare ngo ndaje nkaje ntanzo ndasanzwe muje mu kabare ndaje nkaje ntanzoga ngo mpamvuga ku bantu banywa inzoga ndaje mu kabare ntahonga ngo ha amafaranga umukobwa ntagira urumva akazi kagena utonda ku kazi ku mwanya ntuvuga ngo mpanje kurya reka mpeba akazi kawe kwanza nje kurya premium nakazi nk'ubu turi muri shooting n'abana ba Arvela nibo badukatakariza umwanya tuvuga ati dukore ibikorwa duheze aho urumva tujye kwanza reka n'ibintu byo kujya dukore ngo mwe kubera mufunze gusa cyo ndabashimira nuko nabo nyene baduha umwanya wo gusenga vraiment ico kintu ndakibashimira cyane gusa musenga umwanya muto cyane paraporo yo mufunga 5 minutes cyangwa 10 minutes gusa senga inshuro nyinshi ku munsi ariko iminota mike aha gate muca mumanza mugasenga bakarabaha umwanya ubu midi 30 baca baduha iminota 10 nabo nyene bakaca profita gufungura hama 15h30 bakaduha indi minota 10 18h20 ko bakaduha indi minota 10 hama 19h kenshi ikunda gushika twahejeje kugira gato tuje kuri movie mu Burundi cyane dutangura namwebwe niki cyatumye wumva umenga urifuza gukina filme mu Burundi bo jewe filme ni kintu nkunze nakunze nakuzemo ni kintu nkunze nakunze nakuzemo rero nukunze wakuzemo wakuriyemo nakuriyemo bisanzwe bindimwo nawe rero jewe nsanga ndyamye ikintu cananiye role yananiye gusa niyo kurira izindi zose ndazishoboye kurira nico kintu cananiye amusozi ndarira mugabo amusozi wapi kabisa ho kuza amasozi hazi bisero ibisero barukurira gora n'iri kurarira n'ibisero uriko urumva rero n'ibintu twakuriyemo kera twarakinanye ibintu byo mateatre tukiri bato mu minsi mikuru ya misirima tugateramisha tugakina ibintu by'amateatre ku ishuri tukiri primaire za deuxième primaire troisième tukiri bato twarakina ibintu by'amateatre ibintu nk'ivyo ibintu kandi twarakunda gukurikirana cyane amafilime y'abatanzania kijya gihe amakarashika bakanumba batarafa bande kuva kera rero ni ibintu rero twagiye turakunda tuca tugisanga muko tukiri bato nitubitanguye hari abandi bivyiga ngiso naka vraiment yabaye umustarazwe n'abantu benshi kandi nje gukina filme kugira mbo hari n'abantu bagiye muri filme kugira bashoye kuronka abakobwa we nuwo buri muri bo bariho kandi nibo benshi ega nawe nawo buri mwe ntiwo bivuga Jesse nakubwiye je filme nahita ngo inkira umwana rura vyumva gusa abakobwa bariho kandi hariho abagora n'abakobwa baje muri filme kugira baronka abahungu baronka aba diaspora baboneke baronka abahungu bifite amahera baprofite no kuronka nyene abahungu babakina amafilme bahanyene mugabo ibyo abo ni baki babatitahura twebwe filme n'akazi kabisa turabumvikana ati iyi filme izo mfise scene zingayizi izo scene n'amafaranga yasawa nje mbanje ku kazi nk'ukuntu umuntu atonda mu biro kandi nkubahiriza umwanya nkubahiriza amategeko kuba wampaye nkubahiriza akazi kiwanje nakazi hari abandi rero baza kwa kuza sura baje kugira baboneke baje kugira baprofite kubona n'abakobwa baje kugira baprofite baba bastari mugabo ntibashira akazi imbere twe twashize yuko filme ara akazi imbere kuko ibyo twakora byose twarabidepoje gusa dutanguye kubamenya vuba nibaza ko atamyaka 3 yo biheze tubamenye nibaza kari nk'imyaka 2 cyane twatanguye kubamenya kuri wewe na Butoyi na Cycy mwebwe batatu nimwe twatanguye kubona cyane twavuga ko mwari mugize team uyu munsi Cycy ko mutari kumwe byagenze gute mu mwanya nimba uza guteba ngaha mu mwanya uraza kumubona araza kudushwara Cycy akundanye nande muri mwebwe babiri akundanye nande n'umugore wanjye uvuza akundanye ubwo uravuga inde sanze umugore wa Butoyi kabisa
arakuntu muducanganya bamwe bazi yuko mwenga murabana nk'umugore n'umugabo abandi kabazi ko mukundanye ukuri nukuhe ntitubana nk'umugore n'umugabo ariko bisa nkabyo ni kubera dutinya Imana urumva hari ibindi bintu tudashobora gukora bidahezagiwe urumva me ugerageje kuraba bisa navyo ariko jinza narapanze n'itariki ya mariage ni ryari mariage izoba igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 11 uracanze inkwano ibyo birabarengeye inkwano nzoba ndayitanga mu mico yacu y'ikimizirima batwigisha yuko tunyegeze inkwano no tunyegeze kuba abafiance hama tugaragaze mariage tugaragaze ubugeni munyegeze kuba abafiance niyo ko mwabigaragaje byarashise paradoxize byarashise bivuge yuko Butoyi na Cycy bacarigera babona reka bivuge oya batwita geste amoureuse geste amoureuse ntabyo nzi birandengejwe nanje ntabyo nzi vraiment kuko turi abantu b'Imana weho ninde jewe ni wewe uyu yafise Cycy we nawe ni yafise wewe oya reka baragufata avuze uri umutinganyi namukunzi mfise naba ndabivuga minsi yose ndamufise ntawe mfise nibyo Butoyi aje baraninya aravuga baraninya ko je ndagoye sana Bukuru afise ukuntu ameze nyene nubwo mu bamukundanye ntakundi ibintu publicative atandukanye cyane nanje jewe umukobwa dukundanye no munsi ejo abantu bose banzi batezo kurara baza ati Butoyi asohokana naka kugira bamfashe ikinone babimenye oya ni kuba uri ni kuba antuka kuba nta kuba fieri canke sivyo kuba uri fieri kumwe n'umuntu ni ikintu gishobora kugaragariza umunezero hano hose ushobora kuburi mu bagenzi none wowe uhishije abagenzi bawe musheri wawe ejo bamufate ari mu hoteli wumva gute ariko tunusheri wawe bazi yuko Cycy sokana na Butoyi je naho noja mu manyanga yaye Cycy yatezwa kubimenya facilement kandi abakobwa batezwa kuntinya kandi nabo abahungu batezwa kumutinya ko bavuga ati aba bantu bari mu rukundo rudasanzwe barakubeshe urukundo n'urukundo kandi urukundo gwiza nigo mwibanga suko none we kuba tutamuzi muvuge ngaha je warahari naje mugiye kumumenya vuba uwi wanje ariko arategurwa kabisa mugiye kumumenya very soon tuzomubereka Butoyi na Bukuru canke Hassan wavuzanye Hassan Hussein muriko muraraba movie mu Burundi mu gihuru herugero mutandukanye ariko rugero mwatangurirako urugero twe twatanguriye ko n'urugero twakina movie kugira abantu baturabe kugira abantu badushire ku mastati c'est tout mugabo urugero gubu dukina movie kugira twibesheho rero hari difference ikomeye cyane kare twabigira kugira tumenyekane mugabo tubigira nk'akazi kugira tubeho biduye amafaranga kandi vraiment mu myaka iri imbere kera ukinye move wamari gisagara cyose urazunguruka n'ama CD uradandaza najina ya dandaje mugabo ni kuri YouTube top abantu babona notification mu telefone tap gusa ni isoko rya YouTube umenganira ihagije isoko rya YouTube barasarisha sana baratugiriye viole YouTube yaratugiye viole kabisa kandi barahimba ibintu byinshi antuka iri soko rya YouTube avantage yaryo canke imbuga ya Facebook avantage yaryo ni kwimenyekanisha kugira ngo ejo urashobora kuronka idire hano kanaka bakumenye biciye kuri zimbuga ngurukana bumenyi niyo avantage yayo nini ariko uvuze ati ngo je isoko rya YouTube niryo nizera gusa bivanye n'urugero turi ko ngaha mu Burundi ama views biki nta company muraronka mushaka kubizera mukaba brand ambassador canke mukabakorera publicité canke ibintu bide kuko biri mu bituma mworonka amafaranga je ndibaza ikintu ni etape par etape ikintu ni etape par etape gusa hari umuntu yigeze kuturondera ariko hari ibintu tutumvikanye kuko kanyuma twari twahije amasezerano urumva iyo deal ciba irafuye urumva tumaze gusha deal zibiri nyene zitumvikana ku kanyuma ugasanga nabantu nyene muriko murumvikana ibintu hama mu nyuma muri contrat ugasanga ibyo mumvikanye ari byo bongeyemo sivyo yashize muri contrat akashaka kugira ati nimba ibitabishaka c'est fini comment Bukuru na Butoyi iki kibize kugira companies bizereze bahe job kuko mu Burundi hari company nyinshi
ariko kugira zizere bajya ba artiste zibaha akazi canke zibashire ku mapakate canke bakorane biragoye nibaza ko habuze iki kugira nk'utubone company zingahe zaje kubegera zikabaha job. Ikintu je nshobora kuvuga twe aha iyi industry yacu turafise ikibazo kimwe sivyo kandi ndibaza abantu baza kurorera iki kintu ndibaza ati bashobora kushigikira mu Burundi ikibazo dufise umuntu wese sivyo akwegerana uvuga ati akwegera ibintu kuko company par exemple ko company irashobora kuvuga ati bon turashaka abantu badukorera ibi n'ibintu baje abantu batumye ntibaraba abantu babicongeye barabishobozi babo baraba umuntu uvuga ati eske umuntu ndamuzana azotuma korera niko kibazo mu Burundi kwa cyangwa umuntu bamutwaye mu bintu adashoboye ariko kubera ko ari umugenzi wiwe ariwe biserukira cyangwa umuntu muri famille ariwe biserukira acha bamushira haje alors que nibimeze uko umuntu umushira haravuze ati iki kintu umuntu arakimerita umaze kumva ati company ikeneye umuntu azi gutwenga cyane direct mu tuvuga ati muge gucurundi mu mwambere mu kinyo bamareresi tuzi azi gutwenga ni naka ariko nibimeze uko woche windira tereka mwari mwene wacu bikameze kumbe aho rero tuzesanga tuko turicanira ibintu by'amasoko ibintu nk'ibi je ndibaza ikintu cyo kibazo kinini kiba gihari ariko sinibaza yuko ibintu bizokwama biri oya kandi na pancarte tuzibona ko abantu tutazi mu gihe nk'ubu tuzibona ko nayibonye ko wowe usanzwe ukora akazi byo abantu bose bari kuri pancarte umuntu maze kubona nkamenya n'ikiginge gusa abandi bose nkazije ziri muri bire babakura he cyo kibazo naje sigari twako turakubwira idiri bari mai nkaje batirondera umuntu ashoboye afise ashobora kutugira publicity kamushira kuri pancarte Jesi norondera sinoca ndondera ngo bishoboye nca ndondera mugenzi wanje canke mwene wacu kubera nca profitamo muri yaje amafaranga gusa je gishobora kuvuga twica twebwe abantu kinishobora kuvuga bon buri camp byose ngira rafise ibintu raba canke rafise ibintu hagarara kugira ngo bagire ivyo bintu sivyo ariko je ndibaza ikintu ca publicité canke promotion je naho tutize cyane je ndibuka muri entrepreneuria twarize ikintu bita babita 4P sinzi ndibuka ngira ubwire commerce byari ibintu bafita 4P publicité hariho place prix bomba rero isha amapancarte kiba muri publicité canke promotion publicité uteroshira umuntu uvuga ati uyu muntu ushize ngaha azomotiva abantu inspirer arafise abantu biwe cyane abantu niba mubona kubera bamukunda azotungukira iki arafise abantu bamuinspira arinspira abantu sivyo n'umukunzi w'abantu sivyo arafise fanatisme niniya arafise brand niniya sivyo rero bizotuma biki kuri uyu muntu ari kuri pancarte bizotuma kuri bajye abantu biwe cyangwa bajye abantu bamukunda turonka twebwe twinjiza ibintu byacu bisohoka urumva ariko zese zigirwa bamara usanga agize ati nta muntu ufise ameze neza afise fresher yambaye ikoti yobiye gusa sawa turamufise umuzarenga foto urashira kuko biba bifisa niki nukutwikira mbira umustar tuzi nka mu Burundi ahambaye umunsi kubona kuri pancarte urese abaye kigini ugasanga umuntu afise abantu bashika basi no ku miliyoni cyangwa ibihumbi 500 bamukunda sivyo wowe urakora iko gashi cyangwa ibikashi ukatuje gushira hajye umuntu atazwi n'umuntu numwe ngabo Burundi alors que hari abantu afise abantu ibihumbi 500 abantu miliyoni bamuyoboka no fondation un pasteur basi abantu mu rusengero nkaronka abafana bo mu rusengero no fondation un pasteur cyangwa umupadi no kuri kwizina ry'Imana kandi nibazi yuko bashize ko wewe ari opportunity y'abantu bakuzi bakasoma bya bintu yire bo Bukuru na Butoyi hajya nibiki niki hewe tuje muri service ugasanga yani duze ya commerce yawe iraduze sumuntu wese akuye kujya gukorera publicité no kuri publicité c'est n'importe qui ariko rero just is peut-être ma company afise ibintu raba je ndiko mvuga kuri wanje ariko iconzi ikibazo cya promotion publicité uteruzo kuraba umuntu afise brand bishobora gushira n'importe qui okay company ziko zabiyumvira ko why mwe mutugena mukadodora muri za company mukabibumvisha se mukabisibasigura ko ushobora gusanga bo batabibona biragoye niyo mpamvu navuga ati ikintu ni etape bare ariko je ndibaza uko ibintu byari bimeze kera siko bimeze ubu kandi uko bimeze ubu siko bizoba bimeze ejo urumva iyo ka genda situshika ugiye kudodera ngo ati wewe urinde ugiye iki igihugu ufise akazaka jewe ndi bagwazwe jewe ndi umukinyamare rese amene bigishiki urwa ukabwira RNC yose
umubwire yose yorera he ukashorera jegora kuri YouTube acha kubona kuri umuhensi acha kubona kuri umuhensi frère ego harika kwa competition z'abakinnyi b'amareresi ariko kuri na Butoyi twigeze tubabonamo akajambo kamwe ku ma competition agenda ko mu ndara competition nyinshi zigenda ziraba za filme ariko ubyo zitunganije usanga benshi bidoga usanga abakinnyi bamwe batabona twiki cyabonyemo kuri na Butoyi barakinye comedy nyinshi bari kubakina series Inryane why tutaba na icyo twafanya kipindi bo nibaza yuko urabona nka niwe uje kudepoza sivyo haba maze kudepozayo Alvera muri bagaca baraba imeze neza bakagira by'amatora ati uyu wa mbere uyu wa kabiri n'ibyo rero twebwe nta kintu tugiye kudepozayo Alvera ya kudepozayo ndaba muri competition yindi y'ubuheza yareka gutanga awa niyo nje maye kuvuga niyo si Vanilla Vine na ntuzenya siracinda mubaza kandi hariya ni kure nimba Vanilla Vine ya depoje muzenya umfakazi banya ba nuzenya ujya mu ntungu nakunda nagiwe adepoza solo uriko aha adepoza solo umva twiyo dutepozayo Inryane barya competition yabaye twe tudafise nitwe Inryane yari twashimiye urumva kandi mu bintu bafatira abotindi baza barafatira ko cyane cyane mu bintu vy'amareresi ariko barabonye bafise film imwe cyane filme mfise je kuri channel iwacu vraiment zimeze neza ariko je sinogihego ndasitwaye muri competition je ko hane rwanje ariko iyi Inryane series ndashobora no muri ni first cup ni first cup no itwara pas de problème kuko ndayemera Hollywood no muri Hollywood no itwara mais baze rero gihari turi ande parti turaba comedy in the same time tugakina na mareresi rero je kuri channel yacu hanini ni comedy ziba zihari sinibaza ko hari competition yo comedy butura uyoja nga mu Burundi hamanyiro dushire sindatibaza ariko je nibaza ikintu gikuru nuko umuku yabivuze irigereresi twari bwarere kure sivyo kandi nico kintu twari twishimira kandi twarabibonye arotari tuvuga ati nakundi tuzonja mu bindi bikurikiye kandi bijya bintu birafise akamaro kanini cyane kuko bituma abantu bakwizera urashobora kumenyekana kuruta ro kandi turabakeza cyane abantu bashoboye kuronka ubushimwe bijya birankoraje sana okay kubera kimwimviriye mu Inryane series mu kavuga ati reka dukore collabo dukinishe apana Alvera gusa n'abandi bari ko baraza hajya ahantu twabonye ko Alvera ahashoboye twe tumezuko ndiko ndandika story direct cyo kuvuga ati umuntu acumi since cyangwa ibintu vya modification umuntu acumi ahantu ahantu je nawe ushobora no hashobora me naka yo hakina neza kunduta ranabo je senezo sindashobora ariko hari indi sene mvuga ati hamye hoza naka yo ikina neza papo iwanje nitezo cyanda murondera nindi yatoye title ya Inryane series je ndibaza twebwe kuntu tumeze ibintu byose tubikora collaboration kugira ngo tubize je twebwe urabona Inryane series no mu kuyandika mutamajira niwe azana sije ngabo twebwe ko turi batatu jewe Butoyi na mutamajira twicara hasi twandika ati atubwira uko ariko umwandisi Inryane series ya Inryane mwengi cy'Amerika ntizibaho mwarabibonye kuki mugwa mwandika nyine kugumenye urabona zijya ziko zirasohoka gushika kuri episode ya 10 bijya twabikiye kupakira byaraheze gusa mwarabihindura Inryane atari kujya cyane kizohindura mugabo canke nta Amerika twebwe imerekeranya turasize yaraducanze cyo tujo kuri YouTube turandika ijya ntuze yacaza mubarinde ya kamani yaga rebe rijya yaga n'abashaka Inryane n'abashaka kujya Inryane ni kandi zo mu Burundi mvuga ati mwaje gushika uyu mwanya gushika uyu mwanya naho tuzobihindura jewe mbona kijye twatanguye nico ari kirundi ca sawa kijye nikibaho Inryane na de na ye ico ni Inryane ivuye muri vugiriye kujyana none ikiba gute Inryane kandi rivuga giwe ari kujyana oya numa mute kubwira nabazo bihindura ese nabishigikiye irivuga Inryane ivuye muri vuga kujyana si kujyana ni kujyana
none yo kiba gute Inryane kandi ivuye muri vuga kujyana cyane n'ikinyarwanda Inryane ni kinyarwanda urasi kumerekeranya nawe ucagagura iyo de ntizamu gusa twe tumenyereye na ye oya cyo ni kinyarwanda Inryane ni NR na ye nukuri nemwe arasimbye mu kabiri imperekeranya mfwe nyenya jenda sakana ndakwira kusumisha udosho bimperekeranya akantu kakanogo ni indosho zimperekeranya yitwa Madame Eraria mu kabiri primaire makamba D udosho zona mwibagiye n'ikije deuxième primaire naragiye indosho neze ko mwakwiye ngaho Bujumbura oya turabanya makamba gusa twarazi kenshi twiraba mwavukiye ngahe mwavukiye makamba ahantu hitwa kwa Mama Philip yari umuzungu kandi umuzungu n'ubu aracyariho kandi n'ubu yamabaza ati bamahasa baracabaho ati barakuze muramuca kumuraba no yaciye asubira yaje kutubyara musije niyo yaciye isubira iwabo yari umubikira ntabwo barungikira ku mayeri atumukira ku mayeri ahubwo nse tumurungikira reka gusa oya musaya maratubaza kweri yamabaza ko twafuye cyane twonze twese bambwira ati bariho n'ukuri barakuze none ko mutavugana musabe irana abantu rero batubanira atubazo twarigiriye ni buraya abantu rero tumani bo batubanira petete ashobora kuvuga ati murabanzanira shayino mushamugenda none hari muceze mukaza mutubona rero injyane z'abarundi n'abazungu hariya rero muri Amerika akazi kabandanye hariya nyine muri Amerika ahubwo ibintu byo cyo bitomora bigashuha bigaba neza muto gaceze baramamagara ari ibintu byo kuvuga okay dusa n'abarangiza muriko muraraba filime ndundi nyuma y'umwaka Butoyi na Bukuru bazabibona jewe ndabona hamwe ibintu byo bandanye n'ukuri cyangwa bikarenza ga cyane n'ukuri hazogera filime tuba nk'abandi bantu tuba nko mu bindi bihugu kubyo ndagomba ngo nk'imwe filime senyimye ushobora kuba n'ibihumbi amajana ushobora kunyaka n'ibihumbi amajana uragitahura icyo kintu ariko rero premièrement twitahure kwanza twebwe erega filime ni ikintu kitabaho n'ikivuga n'igihema twebwe rero tuvuga duhema nitwe tuyitwara siyo idutwara twese tuyikwiye filime yahiri tukayishira ahandi nta nene hari umunyarwanda azozayikure filime mu Burundi yahiri ayishira ahandi ourselves rero niba atari twebwe urabona ahiri tubona ejo ari heza ariko ejo ashobora kuba habi paraporo y'ino munsi uruhara rw'abakinyi mu guteza filime ndundi imbere y'uruhara rwa leta mu guteza filime ndundi leta ari ibintu tuba twibeshera n'ubwiza atunga ko bakwiye gushyira muri mitani ko ashira mitani mu zindi rero uvuze ababwiza tunga unjanye ivyo abakwiza tunga ariko ikibazo cya leta ari ngiye twibeshera erega leta niyo za mu mazu y'abantu sohokere mugende mukoro ya kora tuja muri leta jewe ngeza murabona hinga tube abasani internationale nipige mediatua muri etazi ni hamanisha nje muri leta turabutazonyakira niko kubera amarerezi niko rucurira turabe umuntu wo muri leta atazonyakira jewe nzanavuye hanze y'igihugu kubera filime ariko dukore kwanza leta yenyine ivuga ati abantu kumenya bajyana barukanyisaba ariko ngo tujyane turindire leta ababwiza atunga rero mu Burundi kugira shira umutayi wiwe mu bintu by'amafilime kiragoye ko cyo bintu cy'ibiyendesipline nobora kujya kwirangura n'isimi Tanzania ngo mahinga nibaje hariya sha abahimbi badafite icyo bakora niho bivugiye twena twe ntiducika intege tubananya dupambana kunye atwabari kumansi yaje yego ingene series igitangura twarabona mengi irakunzwe cyane kiraduga n'inguvu ariko ubu nubumenga isohoka bize zitangana na zimwe zasohoka zaduga igitangura abarundi ntibamenyerwa baje sinzi ikibazo dufise kuko turangerageza kubaha ibintu bakunda ariko birababaje cyane kuba umuntu akoresha ingufu nyinshi kugira abantu baryoherwe ariko wapi uca wiyumvira ati nk'ubu parti ya mbere yarabwira abantu 10 par exemple parti ya kabiri kirabona abantu 2000 uca wiyumvira abantu 800 bagiye ego kwabaye kutayishima andika yarageze twe twashimya hana umuntu amenye hindura he urumva rero mu cyama cy'abarundi ntibamenyero kandi abantu bose bararira ikintu cy'amavyuzi nikimenyerwa n'umusiraro nka ejo kayabura
kubera tudashobora kuvuga ati ariko mu bindi bihugu hari umuntu avuga ati jewe ku kwezi muri video izi views sinigira ndazibona ariko izi views sinigira nja munsi yazo ariko mu Burundi ukwezi video urashobora guha 15 ukwezi kurikireka guha 2000 kandi rero ukunda YouTube yasanze yahinduye ibintu udufaranga bashira ko baragabanije hafi 70% y'amafaranga bashiraho umva rero ko ari kibazo ndabashimire cyane ndabigusaba kuja Butoyi TV ndabutsa kuja kuri Mutamajilali official kugira urabe filime Inryane series kugira ushobore gukurikirana series imeze neza cyane okay ukaba turashaka kuyiraba neza ushobora kuja muri comment ahanyene ku kiganiro ukaraba Inryane series episode bageze ko bageze kuri episode 8 ngize ngo ndihe ndakubona uri kubikira kugira ushobore kubandanya wera amaso series imeze neza cyane Butoyi sisi ndabashimire cyane Butoyi na sisi ibintu bibiri bijana avuze bien Bukuru gana nzi ko sisi tuza kubonana nawe ariko twamukenye gato ariko nizere yuko kandi tuzoba turi kumwe ndabashimire cyane okay natwe turagushimiye cyane turashimiye abakunzi ba Banitishikoro kubaniti yanje oya siyo yanda mahera ni wangira remeye ntiyofa gukoroka mugabire mejwe nagafuka mu nakara mu ndo gusa abantu b'indere bindiriye turabashimiye cyane abantu bose amukurikirana n'indi Buja Today TV ni kuri turabashimiye cyane umuntu akarangira subscribe kuri Buja Today TV nayigire ayasimbere no comment amashara fish hama abakunzi ba Cycy na Butoyi nababy'itariki ya mariage nzana ipanzi abafite baterera inimero zanje ni 68 00 62 74 urande ko WhatsApp amatuvugane byose murakoze cyane hama tukabandanya tubasaba abafana yuko mubadamu tukwikirana twitwara ibyacu kugira tubaryohe abafana baragira bararuha bakaruhukira kuri twebwe bakaruhukira ku mafilme yacu mu comedy yacu natwebwe turaruha niba turuhurire kuko ama views menshi kugira tubeho turyoherwe baduhe n'ingufu zo gukora ibindi bintu bimeze neza hama mubandanye mudushigikira nkuko abandi bashigikirwa kandi nabo bandi bari mu bindi bihugu bashigikirwa n'abarundi bagenzacu rero nibadushigikire twese hama ugwaruka dutera imbere mu mpano ziwacu murakoze cyane